harabayamaze ngo umanika gato wicaye mu kukamanura ugahaguruka kuko akabigira kabizi kajya imboga karitse kandi ngo uwo rukarisha gomumwa. Inyuma y'indwi zibiri gusa asomborokeje intambara kuri Iran, Trump na leta yiwe bamaze guhomba akayabo k'amadolari arenga miliyari 11.3. Aha ni mu bijanye n'amahera yo kugura ibigwanisho, indege z'intambara n'ibindi bikoresho. Igiteye ubwoba isi si kuba Trump na leta yiwe bariko batikiriza imitahe muri Iran. Ikibazo aho gikomereye ni kuba intambara iriko ibera ku mugongo uhetse ubutunzi bw'isi. Intambara yatumye hugagwa umuhora wa Hormuz. Abenshi uyu muhora wa Hormuz bawumenye kuva kwa 28 Ruhuma mwaka 2026 aho Amerika na Israeli batera Irani nayo igaca yugara uyu muhora. None inzira canke uyu muhora wa Hormuz wugagwa isi yose ikajugumira. Trump, Macron, Xi Jinping n'abandi bakuru b'ibihugu rutura imishatsi gahagarara. Uyu muhora ni bwoko ki? Ndabaramukije. Nitwa Hatangimana Patrick Rosage Maestro. Mwakoze guhitamo neza. Aha ni kuri HP Menya Burundi. Kaze muri ca kiganiro mukunda cyane muri sinzi zira y'ubwenge. Aho twiga tukamenya vyinshi tutari tuzi imbere n'ivyo twahora twibaza ko bidashoboka. Bitabaho bitoba canke ko bitabayeho kugira dushobore guhumuka, kujijuka, kwinegura guhinduka no guhindura ingendo maze dushobore gushika kumbona kazoza twifuza gushikako. Uno munsi nkuko mwamaze kumva impengamiro y'iki kiganiro tuza kurabira hamwe zimwe mu ngaruka mbi zikomeye mu by'ubutunzi zizokora ku isi yose mu gihe iyi ntambara Trump na Netanyahu bagavye kuri Iran ituhagarara hatarahiriye kirekire iri kiraba. Tukaza guhagarara cyane ku kamaro k'uyu muhora wa Hormuz wugawe na Iran. Kora subscribe ku utarayikora, ukore like yongera upartage video isangiza abandi nabo bamenye. Wibuke ko ivyumviro vy'abari nkenegwa bidusangize muri commentaire. Yeshi n'abana bo bamenye. Inzira y'ubwenge. Ndasubiriye kubaramutsa. Ngaye amateka y'umuhora wa Hormuz. Uyu muhora uca mu mazi ateze ufise ubwaguke buri hagati y'ibirometero 33 n'ibirometero 50 ugahuza ikigobe ca Iran n'ikigobe ca Oman. Hormuz ni ihuriro ry'ubudandaji rikomeye. Kuva havumbuwe petrole waciye uba umuhoro ufatiye kinini isi kuko kuva ubwo haciye haza haraca ibice 20% vya petrole idandazwa ku isi yose gushika no munsi. Ariko n'ubundi n'imbere y'ivumbugwa rya petrole umuhoro wa Hormuz haba muri antiquité ndetse no muri moyen âge wamye ari amasanganzira y'ubudandaji. Ubona ko waca mu karere kegukira ubwami bwa Hormuz. Uyu muhora ugahuza urudandazwa ndengambibe hagati y'Ubuhindi n'ibihugu byo mu buseruko bwo hagati mu kinjana ca 14 gushika mu kinjana ca 16. Mu gihe Uburayi bwari ko burakoloniza isi, aka karere karimwo umuhora Hormuz karamaze igihe kirekire kari mu minwe y'Abongereza aribo bakagenzura mu ntumbero yo gucungera umutekano w'ibidandazwa byaca mu uyu muhora wahuza Uburayi na cyane Ubwongereza hamwe n'Ubuhindi imbere y'igihe ca petrole. Mu gihe ca petrole inyuma y'intambara ya kabiri y'isi ikigobe c'abarabu cacitse umutima wa petrole y'isi yose. Kuva ubwo bica bituma uyu muhoro wa Hormuz uba inkingi y'ubutunzi komeye kuko ariho honyene haca ibitoro byashogwa ku isi yose bivuye muri Iran, Arabia Saudite, Qatar, Iraq no muri leta zunze ubumwe z'abarabu. Ubwo hanyuma kuva igihe c'impindura amatwara ya Kiislamu muri Iran 1979 no mu gihe c'intambara y'imyaka 8 ya Iran na Iraq kuva 1980 gushika 1988 uyu muhora wahindutse ikirimbiro ry'intambara kuko Iran yakomeje gutera ubwoba isi ko ishobora kugara umuhora mu gihe iki gihugu coba gifatiwe ibihano mpuzamakungu. Inzira y'ubwenge. Gushika ubu twese turazi ko ritakiri iterabwoba kuko kuva leta ya Washington irongowe na Donald Trump iteye Iran kuva kwa 28 Ruhuhuma mu mwaka wa 2026 akagandagura abayobozi bakuru ba Iran harimwo n'uwari umuyobozi w'ikirenga akaba n'imboneza yamaho ya leta Islamique muri Iran Ayatollah Ali Khamenei. Iran yaciye yugara uyu muhora Hormuz ku buryo gushika ubu isi yose iri mu ruhagarara
bitewe n'uko ubwato bwose buhirahiye ngo buce mu uyu muhora buca buraswa. Impamvu Irani yugaye uyu muhora wa Hormuz, isi yose igaca ihagarika umutima ikaja mu kangaratete. Akagunguru k'igitoro kari ku madolari 60 ku isoko mpuzamakungu kagaca gasimbira ku madolari 100. Nuko uno munsi uyu muhora Hormuz ariyo nzira yonyene yemewe kandi yizewe ihari ishoboka ica mu mazi, ishobora gucamwo ibidandazwa bigizwe cyane cyane na gaze, ibitoro n'ibikomoka kuri petrole biva mu buseruko bwo hagati bija kudandazwa mu isi yose, kuko uyu muhora gushika ubu ucamwo ibice biri hagati ya 20 na 30% vya gaze itunganije ibivuye cyane cyane muri Qatar, hamwe n'ibice 20 vya petrole n'ibikomokako ibivuye mu ibihugu byo mu kigobe c'abarabu. Kuko nk'akarorero, imbere yuko Irani ipfunga uyu muhora muri Hormuz ku munsi hari hasigaye haca amato isinzi yikoreye utugunguru tw'ibitoro, ku buryo uduteranije twose ku munsi tugera ku tugunguru turi hagati y'imiliyoni 20 n'imiliyoni 21. Ari nayo mpamvu gupfunga umuhora wa Hormuz bifise ingaruka mbi ikomeye mu by'ubutunzi na cyane cyane ku bihugu vya Aziya nk'Ubushinwa, Ubuhindi, Ubuyapani na Korea y'Epfo, bitewe nuko ibice 83% vya gaze itunganije hamwe n'ibice biri hagati ya 80 na 89% vya petrole n'ibikomokako bicamwe uyu muhora nibiba bigiye vyerekeza muri Aziya kudandarizwa muri ibi bihugu by'Ubushinwa, Ubuhindi, Ubuyapani na Korea y'Epfo. Ari nayo mpamvu leta ya Beijing ibona ko atamuti n'umushoboka mu gihe intambara yobandanye kiraba nkuko Trump abibona, ahubwo Ubushinwa bwo bukabona ko umuti ari uwo guhagarika intambara ku mpande zose. Ndavuga uruhande rwa Amerika na Israel bene gusomborotsa intambara, hamwe n'uruhande rwa Iran yatewe nayo mu mikenyuro yo kwivuna icishiramwo ukupfunga uyu muhora Hormuz kugira bitera ikibazo mu isi yose, maze Trump na leta yiwe ibindi bihugu biyotse k'igitutu maze ahagarika intambara Iran bitsinze. Inzira y'ubwenge. Hambavu yo kuba inzira icamwe ibitoro, uyu muhora wa Hormuz uracamo kandi bidandazwa mvaruganda produits chimiques nk'ifumbire, ugacamo kandi n'ibinyantete hamwe n'ibindi bidandazwa biba vyahinguwe bigiye kudandazwa mu isi yose. Ubu uyu muhora wa Hormuz inyuma yo kugagwa na Iran, uruja n'uruza rw'ibidandazwa rukaba ruja rwaramaze kugabanuka cyane kugera ku rugero rw'ibice 97% ugereranije nuko vyari vyifashe imbere yuko uyu muhora wugagwa. Ibi nkuko nabivuze vyadugije igiciro c'igitoro ku isoko mpuzamakungu gica cigwiza hafi na kabiri, kuko akagunguru kahora ku madolari 60 kaciye kaduga kagera ku madolari ari hagati y'ijana n'ijana na 200. Hari uwo kwibaza ati none nta yindi nzira ishoboka yocamwo ibi bitoro vyahora bica muri Hormuz? Nkuko nabivuze, umuhora wa Hormuz niyo nzira yonyene ihari gushika no munsi yemewe kandi yizewe ishobora gucamwo ibidandazwa, kuko nubwo Arabia Saudite na leta zunze ubumwe z'Abarabu ibi bihugu bifise iyindi minyuro yoshobora gusa nk'isimbura uyu muhora wa Hormuz, nko mu gice c'ubuseruko bushira uburengero amaja ku nyanja itukura canke ku gice ca Abu Dhabi. Izi nzira zompi uteranije ubushobozi bwazo ukaraba ku munsi ubugunguru bw'ibitoro bwoshobora kuhaca ku munsi, hoguma hari igihengeri c'ubugunguru imiliyoni 12 ugereranije n'igitigiri c'ubugunguru bw'ibitoro bwacishwa mu muhora wa Hormuz. Mu yandi majambo, mu gihe mu muhora wa Hormuz ku munsi hashobora gucishwa utugunguru turi hagati y'imiliyoni 20 n'imiliyoni 21 muri iyi yindi minyuro ibiri, mu gihe Hormuz yoguma yugaye muri iyi yindi minyuro ibiri ku munsi hoshobora gucishwa utugunguru tw'ibitoro tugera ku miliyoni ziri hagati y'8 n'9. Murumva ko hoba hari igihengeri kinini ugereranije n'utugunguru twaca mu uyu muhora Hormuz. Nkuko vyandikwa na The London School of Economics and Political Science, abahinga mu vy'ubutunzi na politiki basigura ko hamwe uyu muhora Hormuz womara igihe kirekire wugaye vyozingamika ubutunzi mw'isi, bigatuma ku isi yose ubuzima buzimba, bidandazwa mu masoko bikazimba bitewe n'iduga ry'igiciro ca gaze, ibitoro n'ibikomoka kuri petrole, bigatuma amahinguro n'ibindi bigo byose bihingura canke bitunganya umwimbu bikoresheje gaze canke petrole n'ibikomokako vyugara canke bigakora nabi bitewe n'ikena ry'igitoro ryoca gibonekeza ku isi yose, nikibonetse kikazimba cane, maze Uburayi n'Ubushinwa akaba ari bo bokogwa ko cane n'izi ngaruka mbi.
mu yandi majambo guhungabanya na gatoyi uruja n'uruza mu muhora wa Hormuz ni ugukwegera isi mu kaga k'ubuzima buzimvye. Inzira y'ubwenge kuri HD Media. Ariko n'ubundi ko uyu muhora wa Hormuz ucamo ibice bitarengana 30% by'ibitoro bidandazwa mu isi yose bivuye cyane muri Arabia Saudite, Iran, Iraq, Qatar no muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Ibindi bice bisigaye by'ibitoro bidandazwa mu isi bica hehe, biba bivuye he nimba bidaca muri Hormuz? Harabaye amaze ngo intambara itaguhitanye iraguhitaniza, mu gihe Ubushinwa n'Uburayi bariko bararira batakamba basaba impande zose guhagarika intambara kugira uyu muhora wa Hormuz usubire gupfunguka. Ku Burusiyaho ipfungwa ry'uyu muhora wa Hormuz ni inyungu ikomeye mu bijanye n'ubutunzi bw'ico gihugu, bitewe nuko Uburusiya buri mu bihugu bifise ibitoro byinshi kandi ibitoro by'Uburusiya bikaba bidaca mu uyu muhora wa Hormuz. Donald Trump abona ko atayindi nzira ishoboka isigaye yotuma isi itaja mu kaga k'ubuzima buzimvye atari ugukura k'ibihano vyari vyafatiwe Uburusiya bijanye n'ubutunzi na cane biraba kuri petrole, maze Uburusiya bukemererwa kudandaza ibitoro vyabwo. Vyinshi muri vyo vyari vyapfungiwe mu mato ari mu nyanja yari yabujijwe kugenda inyuma yaho leta ya Washington ifadikanije n'ubumwe bwa Buraya bafatira ibihano Uburusiya inyuma yaho Uburusiya buteye Ukraine mu mwaka wa 2022. Ibihano vyarimo cane kubuza Uburusiya gushora mu makungu na cane ibidandazwa bigizwe n'ibitoro. Vyasa nuko Uburusiya bwari bwahariwe ivomo ku isoko mpuzamakungu. Trump akaba yabaye arakura ivyo bihano ku Burusiya mu kiringo c'imisi 30. Iyi ngingo ya Donald Trump yo kurekurira Uburusiya kudandaza ibitoro vyabwo mu kiringo c'imisi 30 no kuvuga gushika kwa 11 ndamukiza, ni ingingo irekurira Uburusiya kudandaza ibitoro vyabwo vyari vyahagarikiwe mu nyanja, ibitoro bigera ku bugunguru imiliyoni 100. Iyi ngingo ikabijanye kandi no kwemerera amashirahamwe y'ubwishingizi gutanga assurance z'ubwato buzotwara ibitoro no gukingira aya mato kugira vyorohereze iki gitoro c'Abarusiya gushika iyo cagenewe kuja binyarutse. Ingingo itashimishije na gatoyi ibihugu vy'ubumwe bwa Buraya kumwe na Volodymyr Zelensky aramutswa Ukraine kuko bagiriza Trump guhinga uvuze ikirenga Uburusiya mu kongereza imitahe yo kubandanya butera Ukraine. Zelensky ntarira busema muti gute? Reka tubirabe mu buryo buramvuye. Ubwa mbere, ubu ku munsi Uburusiya bwinjiza mu kigega ca leta amadolari agera ku miliyoni 150 yiyongera ku nyungu iva mu mahera leta iba yategekanije gukoresha. Mu minsi 12 ya mbere kuva Iran yugaye umuhora wa Hormuz, Moscow yinjiza amadolari ari hagati y'umuriyaridi 1.3 hamwe n'umuriyaridi 1.9 yinjira atari yitezwe biciye mu makori n'amatagisi ava kuri petrole. Abahinga mu vy'ubutunzi bakabona ko iyo nyungu y'Uburusiya ishobora kwiyongera cane kuva ku madolari imiliyaridi 3.3 gushika ku madolari miliyaridi 4.9 mu gihe iyi ntambara iri kibera muri Iran yobandanya, maze Iran igakomeza kugara uyu muhora Hormuz gushika mu mpera z'uku kwezi nyene kwa ntwarante mwaka wa 2026. Nayo mu bijanye n'intambara iri muri Ukraine, izo nyungu zitari zitezwe ziriko ziboneka inyuma yo kugara Hormuz zikaba zigera ku ca gatatu c'amafaranga Uburusiya butegekanya ku kwezi yagenewe iyi ntambara iriko ibera muri Ukraine ibuza Uburusiya na Ukraine. Ubwa kabiri na karusho ku mukenyuro wo kudandaza. Umukenyuro uvuga ko ikena gikidandazwa rituma kizimba. Uyu mukenyuro niwo uriko wifashishwa n'Uburusiya kuko bitewe nuko ibice 20% vy'ibitoro vyahora bishogwa mu isi yose vyugaraniye hakurya, Uburusiya nibwo busigaranye ibitoro vyoshobora gusahiriza kw'isi yose. Ari naho mpamvu buca bwihagarara ko mu kuduza igiciro ku buryo inyuma y'indwi zibiri gusa akagunguru kahora ku madolari 60 ubu kageze ku madolari arenga 100. Iyindi nyungu ikomeye ku Burusiya nuko ibihano Amerika yari yafatiye Uburusiya vyatuma ibitoro vy'Uburusiya bigugwa ku giciro gito ugereranije n'ibitoro vy'Abarabu canke vy'ahandi. Ariko bitewe n'ikena ry'ibitoro ryaturutse ku ifunga ry'umuhora Hormuz, Uburusiya bwaciye buharonkera akaryo ko kugurisha ibitoro vyabwo kwibeyi yo hejuru. Ibi bikiyongera ku kuba Uburusiya bwaciye busubirana abakiriya bakomeye b'ibitoro Ubuhindi n'Ubushinwa, bitewe no kudashobora kubandanya bironka ibitoro bivuye mu buseruko bwo hagati. Ibi bihugu bikaba bica bihitamo kuja kurangura igitoro mu Burusiya.
coco kidaca mu muhora Hormuz. Iyi ikaba ari inyungu ikomeye ku Burusiya. Ubwa gatatu, ikindi cerekana ko iyugagwa ry'umuhora wa Hormuz ari inyungu ikomeye ku Burusiya nuko iyi ngingo Trump yaciye afata yo gukura ibihano by'ubutunzi biraba kuri petrole vyari vyafatiye Uburusiya ari ingingo ije gucanishamwo leta ya Washington n'ibihugu bicuti vyazo vya Buraya, Ubufaransa, Ubudagi n'Ubwongereza kuko batashimishijwe na gatoyi n'iyo ngingo kuko bagiriza Donald Trump guha inguvu zikomeye Uburusiya zo kubandanya bugwanya Ukraine. Trump nawe akabagiriza ko ataco bariko baramufasha mu rugamba rwo kubohora umuhora Hormuz, bikagaragara ko ari inguvu z'abansi b'Uburusiya ziriko ziricamwo ibice. Inzira y'ubwenge. Mwari kumwe na Joe Hatangimana Patrick Rosage Maestro. Reka ndabashimire mwebwe mwese twari kumwe kuva mu ntango gushika aha hari kuri HP Menya Burundi muri cya kiganiro mukunda cyane muri Sinzi Inzira y'ubwenge, aho twiga tukamenya byinshi tutari tuzi imbere n'ivyo twahora dufata ko bidashoboka, bitabaho, bitubaho canke ko bitabayeho, kugira dushobore guhumuka, kujijuka, kwinegura, guhinduka no guhindura ingendo maze dushobore gushika kumbona kazoza twifuza gushikako. Uno munsi tukaba twariko turabira hamwe ibikuru bikuru mu ngaruka mbi zishobora guturuka ku ifungwa ry'umuhora Hormuz, umuhora twize tukamenya amamuko n'akamaro kawo, aho twasanze ari umugongo uhetse isi yose, ariko tukanabona n'izindi nzira zishoboka zo kwifashishwa mu idandazwa ry'ibitoro bidaciye muri Hormuz. Ibisa nkaho Uburusiya ari bwo bugiye kungukira mu intambara atanu umwe aramenye igihe izoherera. Nizere ko twahiga ibitari biki. Mwibuke gukora subscribe ku utarayikora, mukore like, mwongere mupartage video musangize abandi nabo bamenye. Mufite icyo mubaza naho canke arico mwifuza kutwunganira, imuce kuri WhatsApp ku 71 ubusa ubusa kane ubusa kane rimwe. Iyi nimero nyene irakora no kubifuza kumenyekanisha ivyo bakora kugira bishike kure bishikira abantu benshi. Ni musango w'amahoro y'Imana mugire wa mwubahwe na gahwane. Yeshi n'abantu abo bamenye.